Maya, belle. Oui, sorry. Attention. Ma belle. Nebuzia. Kwerekana amenyo n'ururimi. Mugira nyamya. Agutsinze cunwa. Baka. N'umugiye nshaka wishime, sivyo? Unezerwe, umuco ushaka, umbwire icyo ushaka kurya cyose ndakugurira. Sivyo? N'umunsi wawe muri make sinye n'ikintu akimubura. Umbwire icyo ushaka cyose no munsi. Mata, inyama, amafiriti. Ushaka? N'icyo byose narakaka. Tampoco barata ukuriye restaurant iyo yaza kubimara wewe. Cyane twamushira ko mama. Kumunga mvuze abantu nsubira kwishima. Nagufashe neza muhira mama. Kwe Ngira ntureze, ngira nturire. Akubonye, ngira ibyo akora byose, cyangwa no mufumurege byose, ndagusaba. Nishira kuzaga ngaca gumanguma nkubita. Mama. Niko kutahari bimbwira mama. Nako nawe ucumukubita. Mwana kubwira se. Ugani mama wawe siko. Nanje ni papa wawe. Chese no mukubita. Ahubwo mbwiye no muhanura. Kuri umuntu muzara hanura mugenzi wewe. Kosa ndazi mama ntakwanga, ariko ndagukunda nanje nawe ntakwanga. Nuko gusaba ishika rimwe na rimwe agashavura. Ariko ntizosubira siko. Ntazosubira kukubabaza. Ntazosubira kubabaza uzurambira. Siko. Dushere tuvyibagira mwana siko. Tuvyibagire twagiye hanyuma ibindi navyo cyenda za kubikemura ntibizosubira. Siko? Aho bari mama?
ngira ngo musi cyangwa se yakubyiruka yuko akubabaza ikindi kandi mara base twatugira abantu kusabira Maya tunafika mafi anezere okay shikenda mu cyumba ushanje inkuru zawe gutyo ibintu byawe neza ushiza dufungure sivyo why Hawaii. Baby, wife. What's the key? Ukinyitayeho ubu urukundo rwanjye rwose warushize kuba rujya rwara cyane hari ikindi kintu dupfa ntazi ku buryo umuntu utisha hari ikintu kinyegeje hagati y'urya mwana na wewe jewe nkaba ntazi asigaye nshira njya ku meza zikabura abazirya ariko nivyo kiramba mwagiye kuryoherwa ariko iyo wari uwundi ugiye gahoro sinumva ukuntu ushobora gufata urukundo wahereza umugore wawe ukaruta kurwana nka rurya shami ni kubera nkabyara nizere ko igihe kitarashika kumbira kubera ntarakubyarira mbona ko ndutisha ujya mwana ariko naje aya marira yose aka gahinda kose ni kubera kunezereza gaga mu nshingano z'umubyeyi wa wese ikosa nakoze ngaho riri uricaye none ugira umutima ukomeye nk'uko kumva neza yuko wofuhira umwana nk'uko umenga n'uwundi muhabara afise ngomba ndakurutisha ibuka yuko ujya umwana wacu twese si uwanje jenyene erega shirije sinase kumunezereza ariko naje mbabazwa no kurutisha umwana umwanya wanje wose uhereza umwana
Nagera nimba nakosheje ndabarira nimba nagushaye ko ndakwingiza muri iki gongo ariko reka kwiyumvira umwana nabi ibuka neza yuko uri marayika twahawe kandi kuva mu buto bwiwe twiyemeje kuzomunezereza ubwo rero nta mpamvu yo kutamunezereza iyo bibaye ngombwa umuvyeyi hanyuma kuba turaranka ikibondo tubishire ku makosa yiwe nanjye ndifuza ko dusubira ku nkundi mwana ariko niba umunsi urabizi kuhira igihe ikintu cyose n'umugambi w'Imana ntabwo tugomba guhatiriza igikuru nuko ndagukunda kandi nizeye neza yuko vyose bizokunda ndakwinda ivyo bivugira mu rukundo arakeneye umunezero wawe kandi reka kumwumvira ko nabikuriwe nuwacu twese aho ntari wohara urabizi ndagukunda ntacyo nukurutisha ubuganje kubera tutarabyarana bigenze ko cengira nyinshi muri kutima cyanibaza ko nitwararitse kubera ko cengira byari ubundi nta kindi kibitera siko biri ndakwinginze ntukiyumvire kandi ibintu byinshi ndagusaba uramufata neza mbenda gukunda urabizi nanjye ndakunda tujye gufungura hasi Sandra! Nima ko bitabisha amaguru nk'iyimbwa. Ntushaka kunyitaba je umuvyeyi yakuvyaye ndaguhamagara. Kandi we Sandra, umaze kungera ahantu kuryo n'ubwonko bwanyu numva bwotoka bwasanzara hejuru gasozi kubera umwana nabyaye nakuye hamunda musigaye umeze gute ko wananiwe akagaye usigaye ufise agahereke kawe ugenda ijoro gutaha isaha wishakiye nkana musi watashe gihe ngane wambaza watashe giheke turiya sahabo ariko mama nuko ntushaka kubyara nabi abana banje bose bakabirara mana nukuri nimba ari cyana bikoreye umbabariye nuko bingeza ahantu numva no gusara no sara umuhungu wanje yabaye kiwerewere azana umugore ntabyara je sinumva iyo mikoshi je natoranye iyo yazana wahejeje kuvuga ntagiye kuvuga nahejeje vuga ibyawe tetemba numva sindedemba ndavuga kandi sindebagura urageze kundaba nkuko je ega ndakuze so urajeje ko ndi umuminere ndakuze aho nyene ukuze niba ukwiye gutora icyumviro cyo gutaha kare ugakora ibikorwa byo mu rugo kuko kuva na kera nari yindi nta umukobwa inkane zamutanga gutaha mu rugo inkana zo zataha giheke 12 z'umugoroba umungere yabatahuye inka mu rugo babyumva neza abakobwa b'ubu sinzi ibyo mwihaye itegeko ntanze nuko uzo gutaha 12 ukaba waritsa rega ibyo byari bya kera
hari bishasha ariko hasi iri wawe ni wanje ugomba kwerekana rero buje wanyawe nawe si wawe ni kwa papa sawa reka badupinde turabe jewe nyina wa Sandra na Sandra mbeho ko uri kuravuga ngo narananira ngenda ragize nte parara sinzi ki mbeho manze nkubatse umuhungu wawe utacunga utabanira mu rugo atumariki nawe nubwiwe yimariki ntwarukeneye umunsi ku nk'abandi none nawe ko atacumuvuga ko mugabo Sandra ikimiki ja ndi umwana ushunga sinkuze ikosa nokora ntarizi go baririye n'umuvyeyi urahanura umwana muga ntimucunga we nawe uri kurarenze ivyo byari vya kera ngo umukobwa ngo tahe ngo dizuitere ngo inka ubu nta n'inka tworoye inka bavyororera ruguru ntunambaze buri ningene banavyorora hama ngo dizuitere tuba turi gutembera n'abajama iki na sheri rega ndakeneye kumuha umwanya tugatembera ivyo byose nozo ndabisabira mbere ndagiye usiba n'ibifitanye izina rya Mungu aho gukwezi ikondeka abize kare ubu bicaye mu biro ntabiwe kabiri gatatu zingiwe kaye tumukuzi cyo kureba Naje ngachanga ndakushira neza kandi ufise interrogation ucetse birandaba nakubwiye nti zingiwe kaye cyane tumukuzi kureba so Kurangkinggan, usah kurang berdekat saja. Ese kwa karabuni, kuraneza.
Kayena. Mbaya amazi yo kumugezi ni unzaniye naya guto. Yanwe cyangwa yasese. Kanhani so nagira. Aharungira nta n'urukiza rwarimo muri ayo mazi. Ndakubwire urashisha. Gasubira ukashisha. Mbenda kwaza misi yakuzanye ngaha ni Nyabaki. Ndibaza neza ko hariho misi yawe barakuzanye ngaha. Gira ugirire nawe umuhungu wanje. Waje kurya nk'imbeba iri mu gasongero. Ukegeta nk'imbeba ikegeta ibigori mu kigega. Takintu uri kuratumarira ngaha. Wakurya gusa kurambya mu nzu y'umuhungu wanje nako ni nziza data gutagatishije. Muga wewe ntana kimwe uri kuramuha ntana kimwe uri kuramumari. Mwana wanje yaragowe atera ibigori kwibuye. Kiza ndakubwire. Ngende. Niyaza umubwire ntakiri kintu nakimwe akora no gufunga ntafungure ataje ngo tubonana. Niko ngutuma. Ataje ngarutse uzombona. Anton. Bro. Habona fika mbari kweli. Nibiko sikibazo Nyabaki mugenzi. Uno musi ntiwaje ku kazi. Muraba no ngaho ingene umeze. Ninga ndiko ndivugana. Mon frère. Oya nawe kweli. Nibiki ufise ikibazo Nyabaki. Bosco. Hari umushinga ntahe. Ahura n'ivyago. Akifata kugira ngo basi bangose babone ko amerewe neza. Ariko umutima ukagira ku kiringo wuzurirwa. Nkarengerwa. Nino dumako umbariri. Kuguma muri ibi ntawo byo gushikana no gusara wosara bro. Hamusiba no kukazi. Nunga haraba uri wenyine uminga dumako. Nde ko hari cyo no gufasha. Nta mugabo numwe atagira ivyimvira. Bosco. Bosco ni bose barakubise umunezero. Abantu bose munzi nk'umugabo w'inyankamugayo. Arangwa n'umunezero gusa. Aho ngeze umunezero ndawusangiza abandi. Ariko ikimbabaza. Umunezero mwangaje nta mfise muri jewe. Umutima wanje uzuye agahinda kadasanzwe. Kagahinda kuburyo ndagasiguye atamwe n'umuntu. Yo gasobanukiwe. Maze imyaka n'ibindi nubagiye ku gisebe kidasanzwe mbere. Kubera kubura ikibondo. Umugore n'ugucana ngo bishe. Warabizi mfise umwana ngaha. Twareze. Ubu mwanda mugoye ndamubona nka marayika Imana yandumbikiye. Ndamubona nk'inyishu Imana yampaye kugira ngo basi nibakirwe. Ibi bihe byose ntarigera mbona wanje. Ariko uriya mwana nicyo kintu ca mbere umugore wanje yanka ku isi ya rurema. Umugore wanje arankagaga n'umutima wiwe wose. Kwivyo bintu bitoroshe mon frère. Ariko rero reka ndakubwire mugenzi. Aha nta nyishu zo hatorera. Senga Imana wa muhungu. Senga Imana.
niho hantu hambere honyine uzotorera inyishu kuko icyo kibazo mba nticyoroshe. Bosco, kenshi umuntu afise ibibazo mubwira ngo asenge wafukamira Imana agira iki kuko inama adasenga pe. Nubwo benshi babibuka gusenga Imana ko afise ikibazo ariko je sikomeze gusa aho ngeze ndamaze gufukama ku buryo numva n'amavi akobotse, ndamaze gusenga ndira nsaba Imana ngo kino gikombe ndakirengana amahoro ariko byanga kandi ndura biva mu muryango w'indani bigeze no kwa mama nawe ngwanya kuba ntararonka umwana wanje ukaza kumugwanko gwiwe n'umukazana we wari umugore wanje urumva intambara ngwana urumva ibitero bindi ko Bosco ko bitoroshe. Hari n'igihe numva umenga novuga ati Imana ntibaho kuko sinumva Imana iri ku mwana wayo akamererwa. Ko bitoroshe mon frère, ariko icyo ngomba kubwira namwanya uri kuravuga yuko Imana itabaho uraraba nturogote. Imana ica mu bantu ntuzuyiraba amaso mu yandi nkuko Imana ica muri twebwe abantu no mu bandi bantu. Ntuhirahire ngo ugaruke kwigunga wenyine aha, impanuro no gutekerera. Senga bandanye usenge kandi ntusubire gusiba ku kazi, ugaruke utembere muri twebwe abagenzi kuko Imana niho uzoyibonera. Ikindi naco sha ukaramuka wansi ujya mwana utazi nyene wamutoye, mbega uwo mugore wewe wazanye uwo mwana wewe Imana yo mumuhaguta asanzwe yanka umwana. Erega Imana igendera mu bantu kubera ko utomenya yuko Imana yaciye muri ujya mwana ufise hajya kugira ibyo guhezagiza abandi. Urahagabira aho hantu wa mugabo. Ikintu no kubwira izera Imana. Imana niyo Alpha, niyo Omega, niyo tanguriro, niyo herezo. Mbe urazi ujya mwana watoye kubera iki yatumbereye iwawe. Hajya hari byinshi by'inyegezi nyuma utazi. Ntuhirahire ngo wankujya mwana, bandanye mukunde kwa kundi, ubandanye mukorere byose. Yaba umugore wawe ntazi impamvu ujya mwana, yaba mama wawe ntazi impamvu ujya mwana, nawe wenyine ubwawe ntimuzi impamvu ujya mwana ari hajya. Abwo ikintu no guhanura mu vrere tuza no wihakanyamuneza. Ibyo ni ibibazo byose bishikira twese abagabo. Ntusubire gusiba ku kazi, ahubwo ikintu kimwe no kubwira twanze dusimbire gaho dufate rimwe. Bivri mon frère, ibintu byose ibibazo ntibyizana nta wihamagarira ibibazo birizana nako. Cha tugende dufate kamwe. Bosco, ubundi bwo simba nkunda ko n'umugabo abana ko nihebye geze imbere yiwe ndakwenga nkamuremesha. Ugomba ko nanje numva basikombe mu ruse n'indemisho zawe. Wewe ngo tugende gaho hirya abana dufate kamwe bahamuza kugaruka kuryama ibi byose twirengagize. Gaga ugiye kwishuri n'umusi yahoja ubagiye kwibuza bya bucafuye hari n'ibyo yarasobako subira mu nzu ndakore ko bire umusura uzo buragenda nejo. Jewe marira yaraheze mwana. Umviriza ndaguha iminota itarenze 3 uba utaraheza kuzimesa ndakurenza umutanga ukavyumva isabone mbiyo mesa bisiga gume wirekereza gose.
wife igiye kuvuga ibijyanyuma ndabisubiyemo narakubwiye nimba ukeneye kubona isura yanje yindi nimba ukeneye gukubita ku gisebe kiba kiri ku mutima no gukomeza ubangamira gaga uriya mwana utwaye icyuho uriya mwana we yagukoshereje iki kuko adakwanga ndakunezereza nk'umuvyeyi ariko wowe ukamubera ibamba ubushaka kwiga uriya n'ingoma abapurufu kubita ko wiyumviriye ndakwinginze iri rya mbere n'irya nyuma vyarivyo co naringize ubwoba narinzi ngo nibirindi we niwe turi uhagarara ngaha iyo mukure ntwazi subizayo nimba ari ikigirwamana cawe fuka musenge ariko akiri muri runo rugo ntirurimwo uzokwama wavutse aho utagira n'isono uraduzi yuko anyishura ukavuga kabisa ntukumenga wumva mu rugo wewe umva kugira ngo dutekereshe no kuri amano zo twayishimye atari byo naho unibuke neza yuko vyakoraniye kuro nk'uyu wawe nimba ukeneye ko agira umunezero muri runo rugo uzoguma ubisoma muri Bibiliya uwo munezero uracari kure azomva kwijuru reka ndakubise usigara ubivuga ufate ndabe yuko ari urwaye urejeje nkabona nta kintu kivuyemo zoca menya ko umugore wawe ari wagwaye azoca mpira umwana kubutse ariko mama ubu wabonye neza ko jena naniwe no kwizera gusenga kwanje wabonye neza yuko jiwe kwizera Imana ariko birananira ku buryo nzanira imiti mu nzu yiwanje mama nukunda kwinginze unkuriye imiti y'ikirundi mu nzu wanje je nakuriye mu kwizera Imana nakuriye mu gusenga ubwo rese nakuriye mu miti uwo muti umfashe iki kuva na kera narindi umuti w'ikirundi abantu barawunwa bakawuhana abana babo bagwaye ariko mama urajushinganiye iki ikintu cyo kitambabaje je mwene ico ubabazwa ni iki ku buryo ushika naho unzanira imiti mu nzu wanje reka mwana nje kungura ngende umufate nje bashaka yuko uri umwana mama uwo munezero ushaka cyenda office ndafise gaga wanje ngaha ikindi naco wangurije mu kwizera Imana no gusenga ndazi neza ko ibintu byose ari gihe mu mwanya wacu ahubwo kiya cyane ndani n'ikidayimoni mutunze muri n'imiti n'icari reka mwana nje je bashaka umwana apfuye ubura bwawe abo mutukuru wa jewe ivyo vyana by'ibitorano je ntumbwireje shaka uwo muti mama urabizi ndakubaha hanyuma ikindi naco hani muri wanje ndakwinginze iyi miti usore mu nzu ntuvuge ngo nakubura imbere ndiza unyumve neza ntawo ntwara kandi urawunywa nguvu zanje utawunyoye naho ujanda guca umvire mu bana ntumva uzobura umwana wanje gute wese kuba umuti kugira ngo ndore umuzi kujewe numva wo mariye kuni atachizova mu uzova mu ikiwe kandi wala madakubwira ko atachizova mu iye wana impanuro z'umuvyeyi
uyu muti si ukwica umuti gukiza kandi umwe wowe kandi ugaruka nsanga wabunyoba ingingo nzoshika ndayifata uwo munsi nyene sanze umukazana wanje atatwaye inda kandi ibintu Bob, ibintu bikomeje kunshanga. Ibintu bikomeje kubana ari ku ruhande rw'iwanje cyane pe. Ariko basije nshaka ngira. Nawe uremera neza wumva neza yuko je naba ntakomeye. Mon frère, nawe bikomeye bigucyanga. Nta muntu n'umwe ashobora kukubwira ko udakomeye kiretse gusa niba yaragiye kwa muganga dogiteri akakubwira ko udakomeye kandi naho nyene na dogiteri abikubwira ko yagufasha ibintu nawe aripimishije ngo dogiteri aguhe ibipima kugira ati wowe ntushobora kuvyara. Je nagiye kwa muganga ibipimo byose barakoze bambwira ko nkomeye ndetse n'umugore turajyana baramupima bambwira ko akomeye ariko nubundi tuzi impamvu bitaba ikintu kigiye kiracanga muri uno mwanya mama wanje yanzaniye imiti ikirundi nanjye urabizi neza yuko ibintu nk'ivyo nakorera ubwo rero yambwiye ko kuyikoresha atari gisaba ari itegeko n'ubiri mu nzu nabuze icyo kuyikoresha ni nayo mpamvu nakuhamagaye basi niyo muntu wenyine ashobora kumva impanuro zawe. Ugeze hiyo mon frère, hii sasa ni too much. Hii ni too much. Ewe abavyeyi baratuvyaye ugasimpaka ngo tubumvire ibintu vyabo byose ari ibintu vyiza kuri bo n'ibindi bibi kuri bo kubera ko abavyeyi batibuka yuko kubera iki basokuruzo bose bise amazina y'ikirundi havyara Imana bigira Imana bitanga Imana ariko amazina y'ikirundi niyo ntacyo ashobora kubabwira ko utamubagije wewe mu kukuvyara ko atamuti yakoresheje. Mungu turiza roho ntucanganikirwe mu mutwe inyishu yiwawe aho izozanana ni wewe ni umugore wawe yaba mama wawe nta n'umwe azi inyishu yiwawe aho izozanana. Ubwo renda bita kuri ubucafu mu nzu kuri mikoshi mu nzu ukwivugwa ko iwawe aho kuzozanana si wewe si mama wawe si umugore wawe nta n'umwe ahazi kuko nigere mwahuye ntavyo mwari muzi kubw'ivyo rero uriya yabahuje senga ujya nyene we Musa ibisigaye bizokwizana. Mama, umunsi wose urahetse ntacyo ndaguha inzu
iyi sinya ushobora kuroza muri resitora ntuzi muri resitora ntuzi umviriza ushaka upfira inzara je naco bintwaye nizaba bihari uzobirya bidahari ntavyo nzoguha je kandi ntuzosubira kunkanisha amarira rega amarira yawe je ntacakingira nta nazo tuma ikindi ku mutima kimererwa neza uravyumva eda imve mu maso nturonke babasi fara gezaho ntasoni urashobora gutureka ubona kugeza iyo hose igicana ndacanka n'umutima wanje wose kuko kuva yinjiye muri runo rugo urukundo rwa je n'umugabo rwahise ruhera kubw'ibyo simba shaka no kumubona mu maso yiwanje kandi noneho urabizi hari igishasha kirimo rero ntegerezwa kumugenza uko nshaka shaka ndakubaza neza uwo mutima we w'agakoko uza kuva mu ryari yoho uribuka k'amaraso yawe umwana wikuriye mu nda hoho urazi kugira ashike ngaha nyene vyatugoye vyibuke fara